none nka jewe uvuze ko ndi umuhanuzi w'umukuru w'igihugu wacumega umukuru w'igihugu n'umuntu yananiranye akeneye abantu bamuhanura azohava kumbure abintandaro y'ibintu bitari byiza. Umukuru w'igihugu rero niwe iyo bamuhanuye bakabona aradadaza baramwihaniza bakamubwira yuko impanuro yazikengereye ko mugabo niyahirahira agasubira bashobora gufata izindi ngingo. Iyo rero bamwihanije bakabona nta kivuyemo baramwihanikiriza no kuvuga yuko abandi abantu kwera umwami agirwa n'abagabo twe turi nk'abagabo mu ngoro y'umwami tujejwe kumugira inama. Imanza zose mu bisanzwe zitari mu mico n'imigenzo y'abarundi, imanza sokuru wawe atakoze na sokuruza sizo mbere bambwiye yuko abarundi bahamba mwivu n'imva zabo wasanga imva y'abarundi bakera wasanga ari imva imeze nk'iburi yari imva imeze nk'iburi mugabo yose yari imva imeze nk'urukiramende tubagisha n'ibibanza duhambamwe abantu ko umuntu apfuye kera baca bamuvuna amavi haravuga turakavunika amavi no kuvuga uragapfa ngo abantu bakera naho ndabibona kera nkiri mutoya bavuga ngo iyo umuntu bamuhamvye muhiriwe ngo yaba yabisavye muri leta hariho abategekanye ingene bazopfa bakabivuga. We rero uvuga uti umunsi wageze kwitaba Imana nta by'imisaraba ntaki wowe bazokugirira akaburi reka ayo n'amabanga nzoyaga ninaba ntarayaga n'umuryango wanje uko bizogenda. Ico nzi coco umunsi napfuye ngo tugende tuneganege saho twaneguwe ni muri ba mwana niho nasavye umugeni. Iyo vy'amajambo ngo twari ko turasenga ngo turigira umwaka mushasha ngo tubona irembo ryavyaye ngo tubona abantu bambaye neza, ivyo nta vyabaho. Umugabo yarafata ijambo atabashitsi mubona. Abi wacu muraho nizera ko mumeze neza ko mushima Imana kandi ko muguwe neza aho muri hose nkuko natwe dushimana muri BI Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ndi kumwe n'umukunzi wanyu umuntu mukunda cyane nzi neza yuko aje mutagupfa kumubona kuri ecran za BI no munsi ngaha kabimwe katanguye kuza umwana nanje ngene nguma ntwenga kubera yuko nezerewe kubera yuko ndazi ko ikiganiro kiza guhera ndyohewe. Ndi kumwe na Jean Claude Karegwa ndenzako umujenama mu biro by'umukuru w'igihugu mu bijanye n'imico kama kandi akaba ari n'umuhinga mu by'imico n'akaranga. Ngoma ndamuha ikaze cane asubira turamukiriza abakunzi bacu ramutse abakunzi biwe hanyuma tuganire. Murakoze cane ko mwasubiye kuntumira. Ndabaramukije bagenzi bawe ndaramukije n'abariko baratwumviriza ndabipfuriza kuguma batwenga nkuko kwawe. Amen. Nanivuze ngo umuhanuzi muca muravyanga mwashobora kumpa imbere yuko dutangura ikiganiro itandukaniro riri hagati y'umuhanuzi n'umujenama? Erega iyo bimbarira kare twari gutegura ikiganiro kuri ico kuko gusigura itandukaniro canke isano riri hagati y'umuhanuzi n'umujenama nibaza ko byofata ikiganiro cose mugabo ndashobora kuvuvurira bikeyi kugira ngo bitahure ndabishire ngira ngo ndabishire muri rusange ubanze uvyumve. Abarundi bari bafise indinganizo mu vy'ubutungane bwari ubutungane bwitonda bugenza make bufata umwanya kugira ngo umuntu bamugerageze mu nzira zose zishoboka. Ubutungane nasanze ni jewe navyitohoreje nasanze bwari bufise urudome he ntarujya tubona mu guharura mu guharika mu guhangana mu guhanga canke mu guhaha. Ubwo rudome he rwagaruka incuro 10 muri ubwo butungane bw'abarundi. Ingingo ya mbere canke isemo ya mbere iyo umuntu afise icapfa n'uwundi yaramuhamagara kugira ngo baganire. Iyo uwo muntu amwankiye yaramuhamagaza nubwo yuko yamutuma kwa abantu kandi abagabo ntiyimye. Iyo rero umuntu ahamagajwe yarita amaze kwita bagashika imbere y'abagabo baramuhanura. Iyo bamuhanuye bakabona aradadaza baramwihaniza bakamubwira yuko impanuro yazikengereye ko mugabo niyahirahira agasubira
bashobora gufata izindi ngingo. Iyo rero bamwihanije bakabona nta kivuyemo baramwihanikiriza, no kuvuga yuko bamugabishije ubwa nyuma ati washikiriye umurongo ntarengwa niwe abandanya uzobikora bigukore. Inyuma yuko umwihanikiriza baca bamuhana bakarondera igihano mugabo kitavuna cyane. Igihano ca mbere kwari nko gukangira kuko baravuga yuko niyavyaye ikiboze ikirigata k'umwana umukiri inkoni ndende ukamukubita ngufi yuko umwana uheza kumuvuna ukamuvuza gito gitabwa iwabo aramuhana igihano gisanzwe. Iyo ico gihano yagisuzuguye hariho abantu ingorane inkoni ishikira igufa n'ishikira ingeso akabananya ya ngeso baca bamuhasha. No kuvuga ko bamuha igihano ruhasha gisumba ca gihano bari bamuhaye ubwa mbere. Bari bamuciye nk'inzoga yoterekegwa abagabo 4-5 bakamuca nk'iyoterekera agacimbiri kose. Ico gihano ruhasha naco babonye atakivamo bavuga ati umuntu rero yaratakaje ubuntu reka tumuharire ivomo. Donc baca baguca bakamuca akavoma ntavoma abandi bavoma ntasenya abandi basenya mu rubanza bamubonye bakamwiyamiriza bakamutera ingata. Donc byasaba kwihangana kwinshi kwishane. Hariho n'igihano ca nyuma rero kumuhamba no kumwica. Rega kansura heba akansura heba none nk'umuntu iyo bamuhariye ivomo bakamwangaza bati genda tuvireho turonka amahoro acabana yakuza kudurumbanya abantu agaruka kangahe bavuga ati uyu muntu rero utokuvuna yo kuva inyuma reka tumwikize ahandi ho azohava aduhekura azohava kwegera igihugu. Nuko rero ubwo gwa rudome guhagaruka inshuro 10. Ariko rero eco navuze nuko iyo umuntu bamuhari ivomo akikebuka akaza gafuka mati ni murantunge amenyo yatungiye ururimi mumeke kunda kumugonga ibisiga byo bantwara akicisha bugufi baramuharira ibyaha. Urumva batamuhariye kubera akagagazo kiwe bati bakamuhamba. Urabero rwa rudome inshuro 10 mwanja uje gushingira ugume ijisho ryawe rigume kuguhanura. Hari bwa mbere guhamagara, ubwa kabiri guhamagaza, ubwa gatatu guhanura, ubwa kane kwihaniza, ubwa gatanu kwihanikiriza, ubwa gatandatu guhana, ubw'indwi guhasha, ubw'umunani guharira ivomo, ubw'icenda guharira ibyaha, n'ubw'icumi guhamba. Guharira ibyaha kubabarira umuntu wamuhariye iyo yigaruye. Urumva rero kwa guhanura rero hari naho hava umuhanuzi cyangwa abahanuzi n'abahanuzi barabaho. Iyo abantu bahanura nabi genda bita abahanuzi kujya bufata ikintu kimanitse hejuru bakakimanura ako karagaciyemo. No kuba yuko bahanura umuntu yananiranye umwe nyene uri kubona ko azohava aja mu bihano. None nka jewe uvuze ko ndumuhanuzi w'umukuru w'igihugu wacumega umukuru w'igihugu n'umuntu yananiranye akeneye abantu bamuhanura azohava kumbure abintandaro y'ibintu bitari byiza. Umukuru w'igihugu rero niwe muhanuzi hajye w'abarundi bose hajya niwe Imana yashize imbere y'abarundi ngo babere urumuri babere umuco babere citegerezo niwe abahanura. Abandi abantu kwera umwami agirwa n'abagabo twe turi nk'abagabo mu ngoro y'umwami tujejwe kumugira inama kandi kenshi tukamugira inama iyo tugishije inama. Naye ahandi hoho turabahutu ngaho wonye bajejwe ibikorwa umuhutu ntashengera bagiye gutumwa uragenda bahagutuma ibyo bashaka byose kandi umuhutu w'intore ashengera n'ingata twe turabahutu biwe hanyuma ukoze neza ukasanga biragenda neza. Nuko rero nuko watubwira watahuye nabitahuye cyane numva sinzosubira kwitiranya umuhanuzi n'umujenama birumvikana. Uno munsi murashaka kwiyumvira igituma noba namutumiye Jean Claude Karegwa ndenza ko ngo agaruke kugira ngo kuri televiziyo yacu. Uno munsi murabizi ko turi mu gihe c'imanza. Imanza zo muci ni guhera ubu duhera kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu no kwa Mungu tuvyamamwo ugasanga imanza ni nyinshi ariko izo manza tukazijamwo tudatahura izo manza izarizo. Rero nari nshaka kuyu turi kumwe ari umuhinga mu by'imico kama atubwire atuyagire imanza mbega ubundi urubanza muri rusange niki. Mbega iryo jambo rubanza rirafise iyo ryavuye ko byose n'umumenga rirafise inkomoko byavuye he byaje gute utubwire muri make ingene byo bavyaraje nabyo. Urubanza ni jambo ry'akame
ni ijambo ryamaho ntiduhava tuvuga ngo rikomoka muri vuga kubanza canke kubandwa canke eka ni ijambo riraho abarundi batoye baraha izina umugigwa igikorwa umugenzo udasanzwe hama rero novuga yuko ni ijambo risonerwa cane ni ijambo nofata nk'ikigabiro kuko abarundi barasomera urubanza rwose bakanavuga bati umugabo ntatwagwa n'uruzi atwagwa n'urubanza hanyuma urubanza bati nta rubanza ruba ruto wagize neza kwiyumvira iki kiganiro kuko jewe uno munsi muri iyi minsi uno munsi nejo haheze nta kubesha ndi n'umubabaro mwinshi naho sinzi kuvuga amatangazo yo kubika cyangwa gusivya urubanza n'umubabaro mwinshi ndababazwa n'inyifato z'abarundi bene wacu kubijanye n'imanza hari ibintu bita imanza ataterezwa kuba imanza je ndibuka umuvyeyi wanje atarashengera kandi ndibuka naho nakuriye umuntu afise urubanza ko na rubanza ruba ruto nabikubari yarabwira abantu ntiyategezwa kuruvuga ngo mfise urubanza runuru ashatse yarihorera ati ndafise urubanza mu mayinga 3 mu mezi 4 muranterekera igitoki hama muze mukintarikire hanyuma muze murarure hanyuma muze mugane mutari inzoga mutarure muheze muyinzanire kuri rigenekerezo agatanga igenekerezo mugabo rero ku munsi wagwo ku munsi w'urubanza yategezwa kubwira bajya abantu bashinga ntaye b'imbere urabakura ubutahe urubanza rwageze urubatuma ku umwana aja kubabwira ati gwa rubanza rugira rw'abashitsi bashitse dawe yarambwiye ko mwokwegera ku nama ndibuka ari umunsi umwe umuntu w'umubanyi yaje kubwira umuvyeyi wanje ati dawe yarambariye ngo nuze abashitsi bashitse atega inzoga ejo narayirungitse ati mugabo mbega n'urubanza nyabake ati ni umwe muri umunanje yasangiye umuvyeyi wari munatanga ati yasangiye nande ati yahora yisangiza tekana imwe basangira byo mu isengero muri Katolika kwiparuwaze gumisiyoni ati genda umubwire utugonira unkuba ubwo rubanza rwa ntirundaba n'urubanza rutari mu ntegekanyo mu ntunga mu ndinganizo y'imigenzo n'imico by'abarundi ni manza yamaze kurungika inzoga yego inzoga ntimwoyipfa nawe ari kumusaba n'iyindi yari kumurungikira mugabo kuja mu rubanza atari urubanza uri umuntu w'umugabo waba wisuzuguje hari imanza zitabaho ndazita imanza z'agahimbo izi wumva ngo gusangira ngo ibatisimu ngo kuraganira ibimwe ngo isabukuru y'amavuka bita anniversaire byabindi ngo umukobwa ngo ari mu kugenda asezera abakobwa bagenzi we cyangwa umuhungu ngo ari mu kuba kugwiwe ngo ariko arahamba ubusore izo manza na kaguma ni manza z'agahimbo izo nta muntu w'umugabo nyamugabo azijamo Bright Shower nta mugabo ajaye mbevuze wiki ni Bright Shower Bright Shower ibyo byose ndahembera kongereza gake mugabo nibaza yuko ibyonye kuva kera hamyeho sinzi ko bavyita guhamba ubukumi cyane gusezera umukobwa abantu gatowe nyoko yaragize Bright Shower sinamwajije none ntiyubatse urugo rw'uweruka kandi nibaza ko bamusezeye nyogokuru wawe yagize Bright Shower none ntiyubatse urugo guma erega ibi byose ubona hari ibintu byo twagiye turafata dukurikira imico y'abandi itubera imyijima kujya ko ingendo y'uwundi ivuna kujya umuntu harira atazi uwapfuye canke avyina atazi uwavyaye hari ibintu tuja turajamwo tugasanga biradukenesheje biradutesheje umwanya biratuzimije bitwaye mu muzimagiza imanza zose mu bisanzwe zitari mu mico n'imigenzo y'abarundi imanza sokuru wawe atakoze na sokuruza sizo ibintu byose bigigwa mbere hariho n'imigigwa ni nk'ibi ubona byo gutwara amashugwe ku muntu yapfuye bagashira ko ibisaka by'amashugwe sivyo ibi nivyo bituma dusigaye dufise ubuki butaryoshe bumeze neza kubera inzuki tuzibuza aho zidaha hanyuma tukabikora kubera gakuku narabajeje umukurambere namuhaza mbega mu Burundi ko nasomye mu gitabo c'imico n'imigenzo vyaba ivyo ntaho kaja yanditse n'ivyo abandi nabajije bakurambere bambwiye yuko abarundi bahamba mwivo n'imva zabo wasanga imva y'abarundi bakera wasanga ari imva imeze nk'iburi yari imva imeze nk'iburi mugabo usigaye ari imva imeze nk'urukiramende turagisha n'ibibanza duhambamwe abantu ko umuntu apfuye kera baca bamuvuna amavi
haravuga turakavunika amavi ni kuvuga uragapfa baca bamwegeye amavi barayagonda bakaja kumuhamba agatwara ikibanza gitoyi kuko ntiyabari werega hajya mu bisanzwe ivyiwe vyaheze gapfuye kabazwa ivu igihambaye nuwo mushaha wiwe niwo wasigara kuko mushaha wawusigarana muhira ukabasigana mu ndoto naho imva cari nk'icibutso kumbure ugomba kuganira n'uwo muntu wakwibutse ivyo yagiye atakuyagiye ukabisanga mugabo ivyo vy'amashugwe mbekera barashira ku musaraba umwega umusaraba n'umuntu yabambwe none bo gushaka umusaraba utabambwe haje abantu mubona bashaka ko imisaraba navyo ngira ngo baba babambwe ari tubizi mugabo cyose no gupfa kugirana naho cyo bisigura n'ubu hariho bayishirako nabo batayishirako mugabo vy'amashugwe nabaje ati bijya vyavuye ku muzungu yapfiriye mu Burundi ngo hari mu myaka yambwiye ko ati ku mwaka neza mwari mu myaka ya 70 uko imbere y'iyo myaka n'amashugwe bashirako eka bahamba mwivu bose bagashira kwa kavu bagiye batera kudushugwe batera kwa kavu nibijya batubwira tuwavuye mu ivu uzosubira mu ivu mugabo kwero umuzungu yapfuye mu mico yibo bakabashira kwa amashugwe abarundi bacu baje barabona tuzogira nk'abazungu natwe dusirimuke tuzigiye dutwara amashugwe ikimbabaza nakuye ko mbabazwa n'ubuki buca bubiha kwera inzuki zibura aho zidaha naguye ko bisambura ibidukikije kandi atabutumwa bitanga ariko kandi ndababazwa n'abantu bazana amashugwe ku muntu yapfuye ashonje yapfanye inyota asize abana batafise n'ikibarera ukaja n'ikibaraba ari intana abandi ari imfuvyi aya mafaranga wo twaye kumugurira umuti iyo umugurira umuti kumbure ego bari kumuza gupfa ariko yari kumara iyindi minsi nka mikeyi ukamufasha mugabo bigenda vyita ubwiyorobetsi utwaye amashugwe ntaco ufashije umuryango usigaye ntaco mufashije igihe ari kumfiro igihe yaragwaye ni wamugemuriye ni wamusuje kugira ngo abantu bagufotore gusa bakubone bakuvuge ngo ishugwe ry'umuryango wa naka ishugwe rya naka ubwo bwiyorobetsi jewe burambabaza cane kandi agenda kubwira ikintu utaruzi kuri jewe je sindi umwiyorobetsi reka jewe nshonje ndabivuga n'urupfasoni ngo ndavuga ko nshonje nyotewe ndamengene mu imvugo babarira amatwi ndabivuga kavuga ko nyotewe ari naho nje iwawe nkabona ntunyitayo nugomba kunzimana canke urameza aho utari burare uragenda nkigira ku bandi kuko abakeneye kunzimana kunterekera no kunzimana ni benshi sinirwa ndiyorobeka kandi bukenda kuba ntaje gituma iwawe niyihuse haya nakubwiye ko mfise urundi rubanza aya hajya kuranda abaminene nibize nawe yimifu narakuravye ndabona yuko umurima je nagaye simbagara ndabonye ko cunja gukura ko atacu mfise naho cyo kuguha hari igihe umuntu asaba ari mukene adafise byo kuzimana arije nizanye ko bigenda kose umushitsi natera ubukene atera umugisha wakubitinza ibipfusi uza kuronka ico nzimana hanyuma n'imiburi iburi ukambwira ijambo hereye kuri utwo tukaba duke mugabo hakabana dukeye ego kera nahora numva ngo abantu bakera nahora ndabibona kera nkiri mutoya bavuga ngo iyo umuntu bamuhamvye muhiriwe ngo yaba yabisavye muri leta hariho abategekanye ingene bazopfa bakabivuga we rero uvuga uti umunsi wageze kwitaba Imana nta by'imisaraba ntaki wowe bazokugirira akaburi reka ayo n'amabanga nzoyaga ni n'abantarayaga n'umuryango wanje uko bizogenda ico nzi coco umunsi napfuye kizobicigwa ntihazobora bazohigira ibintu bitari bike hanyuma ico bari kuravuga ko umuntu ngo kugira bamuhambe kwitongo barinda kubisaba kera ahubwo nawe bisaba mu myaka ibi vy'amatongo y'abapfuye n'ivyavuba n'ivyo mu mategeko y'abakoroni nta tongo ry'abapfuye kera ryari rihari hajya vuga ati ni kwitongo ryanaka n'ubugira ngo itongo wemeze ko ari gwawe icemeza cyane ko itongo ari gwawe nuko hariho wahahambwe mu bisekuru vyiwawe ugiye kubona ukavuga uti ushimira itongo ari iryabenengwe ushimira itongo ari iryabayengero ushimira itongo ari iryabaguge bahagisaswe canke bahajya kugatwe ngiyi nimva yahambwemwo ndabwarukanye yari umuguge yavyara kirajagaraye mwene wabona gisuku ukavuga neza yuko ukerekana iyo mva ibikiboneka no niyo mva imva erega imva no kubataza isonera imva yitwa intatemwa imva aho bayishize barashiraho n'ikimenyetso kizokwama kiyerekana hanyuma iyo mva kandi n'igitungwa yigiye kurishaho ntugarura urarindira uko kija kwikuraho co nyene kirazira hajya gusonera abarundi bamyega bajya abarundi n'abantu basonera bapfuye kuko abapfuye bwa mbere ntuzi yo baroye ntuzi ubasha bafise nturajayo ariko bo barakubona bo bahuri barahabaye barahaye ivyo urimwo barabiza aye barakubona nico gituma rero kwiyuba uriyubaho kiyuba ruge ukigengesera
umuntu yapfuye bavuga wakugwana n'umuzimu wogwana n'umuzima umuntu muzima mwamubonana amaso mu yandi none nk'ubu umuzimu wo kwita ingumu wamenye izananye umuzimu wo kurasa umenya iyo umwami wawe uzananye ngo nibifise inyengo nibidafise inyama n'amaraso inyomba ngo namaki menga no muri Bible birahari none nubona Yezu ko yapfuye mugabo tuguma tumubona aguma garuka naberanda bose rega nuko gusaba abazungu bagiye kutubesha urumva iwabo abantu bapfuye barababeranda cyangwa batagatifu natwe wacu bagomba kubita imizimu nkuko umenga umweranda nakubwiye ko ari umuntu yera mu nda w'indansa atagira kabi yapfuye neza agapfira neza abantu yabayeho neza akavuga neza agatereka neza akaragira neza ntiyoneshe uwo muntu rero apfuye kubera yari umuntu yari umweranda aguma agaruka aguma ariho yego ku kijanye rero n'imanza wavuze ko hariho imanza z'abasogokuru izo manza zarizi ni niyihe migirwa n'imigenzo yazo ni niyihe migirwa n'imigenzo itagikorwa uko vyategerezwa urakoze reka duhere ku ntango umuntu kugira ngo bwa mbere hoho abeho aravuka yego aravuka akabona izuba bakamwereka Uburundi no kuvuga ngo umuntu avutse akavuka ari umwe nyina yamuvyaye na se yamuvyaye nyina yamwibarutse urambabarira na se yamuvyaye biratandukanye umugabo aravyara akavyagira akavyaguruka iryo rikaba ijambo ivyo tuzobiyaga mu kindi kiganiro umugore nawe arava hasi aribaruka aribungenga yaje ni nkuko udashobora kuvuga ngo umugore afise inda none yavukanye inda kuva kiri umwana muto yari afise inda vyiza uvuga atari ibungenze ijya nimbanyi ijya ndari mu kibondo nimbanyi sinda ko inda naje ndafise inda no ndavye nubona ko afise inda mugasi nibungenze umva rero umugore yibarutse n'umugabo we akaba yavyaye inshuti ababanyi abagenzi baca bagenda kubibarutsa babashi no kubakeza babashiriye iki indeshi ubwo n'urubanza rukomeye indeshi ni ivyo kurya canke inzoga bashira umuryango wibarutse biri mu butumwa ngo indeshi kiva muri vuga kuresha ukaba wavyaye umukobwa abahungu bacu bazoza kumuresha tube ba mwana ukaba wavyaye umuhungu azoza kuresha abakobwa biwacu tube ba mwana niho kubura uraja gushikana wishikana buke buke gutanga ingwati murantunge kugira ngo bame bakuzi n'umugenzo w'abarundi nico bisigura uvyaye avyariye Uburundi byaca bifata igihe kingana gute kwibarutsa umwana mpaka ashikane umwanya ungana gute kugira ngo umuvyeyi kera yibarutse akaja mu kiriri yararama kugeza n'imiburiburi uko batubwira byarava n'ubutunzi bw'umuryango ko umukene ntakena mu mugongo hari n'umuntu yaja kurima agwaye n'undi yamikara nka mukagikoro akaguma ngaho wonye mugabo nawe bari umukene ameze gute bakubwira ko yarama n'imiburiburi akarama n'imiburiburi amezi 3 hajya iri konje akakaruhuko ubona baha abagore bibarutse ko ku mezi 3 nibaza ko wagategekanije yo yarafatiye kuri iyo ndinganije yari harike ariko hariho n'abarama amezi 6 kenshi bava mu kiriri birabuje uturenge cyo naco ni kirundi no kuvuga yuko habonetse undi mwana akurikira uwo wundi niho akatasubira karama ikindi gihe yari yaba yarama numva haca hageno no wowe uvuye mu kiriri ugatasubira ugatwara imbanyi ukibungenga pito hama ugatasubira ukaja mu kiriri urumva ubuzima bwawe n'ubwo ukonye none umuntu amaze amezi 9 yibarutse ariko aronse umwana akabona atanguye kubakira dagadaga igitambambuga ariko aragenda cobuza uko mukurikiza undi mwana bako ni mwana azoca avuka nyuma y'amezi 9 nyuma y'amezi 10 abana benshi bakurikirwa ku myaka 2 si y'amezi 18 hafi urumva rero twatangura urubanza rwa mbere kwibarutsa umuvyeyi bakazana indeshi abavyeyi bakazana indeshi ntawo kuvyikawusha abantu bazigaye bikawusha bavyikawushe na hanyuma rero bagaca batabigira hajya bahemukiye sokuru nkubaje abantu batanzaniye indeshi bohirahira akagira uza gusaba iwanje cyangwa umuhungu wanje nkabana yagiye kurondera umukobwa wawe naho reka wano shaho rabe hande hajya hari ingorane niko bimeze umuvyeyi rero yaraheza yaruhutse umugongo wasubiye hamwe maraheza bagasohora umuvyeyi nibasohora umwana
oya n'umuvyeyi bazogenda no kumubwira bati oya nukuri gezaho subira mu mirima subira subira umari manza uve mu kiriri. Muri ico gihe ico nabajije gatoya mu mbabarira uri mu kiriri nta hantu na hamwe waja ntiwarima nta gikorwa na kimwe wakora wategezwa kuba ufise n'umuntu akwaramira kirazira kurenga irembo. Urumva nukugemuriye uwakuzaniye ndeshi wakize kicarazira kumushikana kwibara. Oya abakwaramiye baramuherekeza. Umuntu avyaye yibaruse ntiyabura bamwaramira haraza barumuna we akaza bayinasenge banyinabo inshuti ababanyi emwe barakurakuranwa kudukogwa. Hariho nuwo bagumana yitwa nyina w'umukondo w'umwana igahaje umwana urya ategerezwa guma yitaho umwana ara kugeza uruzogi ruragaye. Uyo niwe bita nyina w'umukondo. Yaguma ngaho onye ahige yagende inyuma haciye n'imisi uruzogi ruragaye. Uwo muntu rero yaguma yaba nk'umuvyeyi wa kabiri. Nico gituma abantu bari ko baravuga ati none ga mama w'umukondo urumva andakwise mama mbwa uri mama w'umukondo. Ni kuyizo kumva mu mvugo y'ikirundi nk'aba umuntu ariko arataka abashinga ntahe abagabo ngo bamutunganirize avuga ati bagabo ba mama kugira bumve ko abavyeyi kubagabo bamanye ko wawe n'abavyeyi bawe baheze bakwiteho nkuko bokwitaho umwana wabo. Ariko teka tubandanya ni byinshi cyane kugira ngo tuzogira n'ikindi kiganiro aho baragusohoye twari tugeze ko basohora umuvyeyi akaza rero gusohora umuvyeyi ubwo n'urundi rubanza ninde yaza haraza nyina w'umukobwa mu gihe nyina w'umuvyeyi mu gihe akihari akamuhekerereza umwana. Haraza ibisanira mu gihe nyina atakihari bagaca bakorana ya migigwa yo gutera igitoki c'isohorero hari ibitoki cyangwa igiterwa c'isohorero. Ivyo byose bikagira ubutumwa bitanze kugira umwana amenye yuko hari amabanga ajejwe azokwama kurikirana cya gitoka kibagarira aho hari teye ico gitoki hagaca haba icibare haba nk'icibare ciwe bagatanga ugweyo ugweyo vyari ivyo kurya bivanze by'imiryango yose. Hariho n'utundi tuntu bashiramwo tw'umuhamuro bivanye n'abarundi bafite ingene bahamura bagashiramwo utwo tuntu bagaca babiha abana bakiri bato nibo baryugweyo kugira ngo bavuga ati wa mwana ni wa mwana yatugaburiye. Kenshi rero hariho utuntu bavuga yuko hariho utuntu tw'uwo mwana yitumye akiri mutoyi bavana n'ivyo vyo kurya kugira ngo baze bamukunde cyane bamwiteho bagire umugenzi wabo wacu mukunda. Bijya vyo kwerega abarundi n'abarundi bareka babeho nk'abarundi nk'umurundi munywanya amaraso yeta kunywana yarashobora kwikeba ngaha ajya kirasaga amaraso yo ugacuyanywa nawe ugaca wirasaga amaraso yawe akayanywa mukaba munywanya. Ivyo byose rero ku mwana mutoyi yaba ari umwana atarajya n'ivyo kurya nibaza ko n'ivyo twokwita amadasa ahubwo cyamaziranoke y'umwana ntiyaba ameze nabi cyaba ibintu bimeze neza urazokumviriza wumve nibaza ko ari ibintu ataco bitwaye. Je ndazi ko vyanshikiye nako nari ugweyo henshi ngira umwana mutoyi mugabo nk'ivyo nagiye kubimenya ntibabikubarira je numva ari ivyo kurya biryoshe. Kandi abo bana mwagumye mukundana yo cyane gose cyane n'ubu n'inshuti zawe tugiye gusenya twarabasorora bakadusorora tugiye kuragira twarabasigarana cyane tukabagarurira twagumye turabagenzi gose inshuti bwiza. Sawa urumva harabaye ivyo gusohora umuvyeyi umuvyeyi basohora umuvyeyi ntibasohora umwana. Aho rero umwana yaragenda agakura muri iyo minsi rero hari maze azizaje ziraba kuramukanya. Umuntu yavyaye baraza kumuramutsa inzoga z'indamukanyo zaratura kenshi cyane. Izo nzoga rero mu gihe zituye bateza gutumira ababanyi bakaza bakazirya ubwo n'urubanza kandi mu gutumira watumira abo mugendana abagenzi bawe batumira abagenzi bawe mugabo n'abazibonye zitura nta rubanza rero umuvumvyi umuvumvyi yaraza akabumba akamuha mu bandi. Inzoga ibonetse nta murundi yaratwigungira ko kwisangiza abarundi n'abantu bakunda gusangira. Hanyuma rero ingira ibindi abikora hanyuma turiko turavuga ku muntu uwo muntu rero akuze yarakura akagera mu bigero ageze mu bigero nukuba yuko yubaka ugwiwe
bakugwiwe bamwe bazana indeshe aba umukobwa ageze mu bigero yabaye umukobwa kuko nta muntu yavuka ari umukobwa ika uravuka uri umwana nk'abandi uri kibondo ukaba kiradagada ukaba igitambambuga igifata nzoka igikomba muti ikivuna mwino mugindire kuba igikomba muti banza kuba ikivuna mwino ivyo ngiro babizi iyo umwana ataramenya akamaro k'umuti basho kubikora mwino akiruka afise umwinisho mu kibuno mugaba ari umwana amaze guca ubwenge bamwita igikomba muti ikintu yanywere mu muti arakirigata agasaba n'uwundi muti kuko bazi akamaro k'umuti icarico hama uwo mwana rero arakura akaba umuyabaga mu gihe ari umukobwa akaba umukangara mu gihe ari umuhungu benshi mwana bavyitiranya ngo imiyabaga y'abahungu n'abahungu b'imiyabaga none bari ko bavyina n'uruvyina ngo eheba n'umuyabaga eheba n'umuyabaga barayivyinira abahungu iyo nivyino bavyinira umukobwa bashingiye naho yabagiye ari gicamvyaro yarabaye isave bateza kuremesha abo bamushingiye ko yuko babashiriye umuyabaga nukuvuga umukobwa akiri mu bigero akiri muto umazoza gushikura umushike akarima akazura isuku akazura ifuku ama rero uwo muyabaga iyo yamaze kugaragaza bya bimenyetso vyerekana yuko ashobora kubaka yakuze nyina we niwe yawumuranzi yabwira ababaye ati nimwe umuntu akeneye kuba kugwiwe akeneye uwo bubakana wa mwana wanje muramuranga ubu n'umukobwa niwe yuko hagize abamukwa twomukwesha nta ngorane sikura ko nyina yaguma areretse yaracunga n'ubutinyanga bwa mbere akabucunga nabikubariye mu biganiro gero ngene byaca bigenda bijanye na katama n'ikigwa byose agacunga akamubaza ko naho ubwo butinyanga bwaje afise igicuro mu nda byose uravyibuka twarabivuganye hanyuma nyina we rero imbwero bamaze kumuranga abantu aho hari ibintu byinshi rero byakurikira haraboneka umuranzi ukuri muranzi mwavuga ati nije namuranze uwo muranzi yamuranze yateye kuronka icuma ari icuma c'umuranzi yari miss none umukozi abegwa n'impembo mu vyuma bitatu vyatangwa ku muntu agiye yuba kugwiwe haratangwa icuma c'umuranzi hagatangwa icuma cha musaza wa muntu n'icuma ca nyina se nawe mu bisanzwe se yaronka inkwano baramuye inkwano zaza je murabona ubunyu uje ubona ku munsi bijya bita gukwa atari no gukwa kagiye kakitambika imbere yamushikiwe bahagahiba hasha kajyambere kakarigaya kakabika kakarigaya umwana azubwengaga yamira bakubita ijya kabiri kakarinena kakarigaya makabagaha ijya gatatu nkavuga nti ibi bintu siko ibi byose ni ibintu hawuze ako gakino abagatanguye bakagakinisha ngo no kuryosha urubanza bijya nibibaho mu bisanzwe y'umuntu yaranze umukobwa yitwa umuranzi yaranze umugeni uyu muntu baramushimira iyo umugabo bamushimira ryari iyo umuhungu yabanza kuzobonana n'uwo mwigeme babonanye akamuha uruvugano ni nk'akantu kahaganuka muhaye kuko musaba ko bozohura ari guhurira ku mwonga bagiye kuvoma cyangwa ari guhurira mu ishamba bagiye gusenya bagashobora kuvugana bakarabana bakabonana hanyuma rero ubu niko nivyo bita n'indabano ntande umukobwa kiraguma yifaca mu maso akagira amasoni akajya intoki ugasanga nta nibwo rufasoni bwo bw'abarundi kazi sibiyinye uje ubona umuntu wese umusavye ngo uja wumva ngo wumpe nimero yawe gatanga nimero yawe reka kera cyagira umukobwa niyivuga izina umukobwa niyaraba mu maso umuhungu yabaza ati nihagera ko ndamuraba nzomuraba simfubaguza singi imitura naco nihutira reka ngenze buke bukomeza igihonyi kandi bushikana umusiba ku mugezi hanyuma rero inyuma y'iyo ndabana n'uruvugano hariho n'urunywano igihe bahura rero bagasangira bagasangira hanyuma rero bagapfundika iryo jambo ati ivyo wacu turabihejeje yego urabwira abavyeyi bazi wacu naho kwivuganira n'abavyeyi umugaho muri ico gihe umukobwa yaca bibwira inasenge ko yashobora gutinywa kwibwira se na nyina yaca kwinasenge atara akabwira nyinabo cyangwa mu mwizigwa mu muryango abavyeyi bakabimenya hama wa muranzi nawe umuhungu amaze kumubwira ko yashimye yaca mu icuma ciwe akazi k'umuranzi kaba gaheze mu nyuma haja kuzoboneka umuraganyi yaba ari umugore akuze umunyamabanga azoja araguhanura mu gihe bikugoye mu rugo ngene uvyifatamwo atari marene atari canke da marene niwe twogereranya na marene uruko marene ubata ivyo
ivy'uburaganyi atavyazi ntibikijanye n'ivyake nuko kwifotoza ukenera ngo umuntu nyene ahagaze neza yambaye ibirato bimwe vy'imiruzi vy'imisumari nk'umwe w'imetero santimetero 200 afasha kuri uwo muzi w'ibirori ega benshi baritiranya ibirori vy'ubugeni n'ubugeni nuze no kubaka urwawe umuraganyi yagufasha kubaka urugo nayo bunye umumarene n'umupare bagufasha mu birori vy'ubugeni muhamuhejeje nani musubira guhurira abantu bashobora guhurira ku rubanza bagushigikira ivyo byose ngura kugira ni imanzaga ivyo byose ni imanza z'abarundi zikomeye cyane hanyuma rero ko inkwano zigiye zagenda imbere ibyo mbere yo kushika ku nkwano turamaze iminsi kera byari bisa n'ibyahagaze ngira ngo je ntavyo nigeze mbona kenshi ariko ubu umenga birabagose ivyo bita gusaba irembo navyo byari biki urakoze cyane gusaba irembo no rubanza rukomeye cyane rw'abarundi ungaruye ntarashika kure gusaba irembo rwa rubanza ruza imbere yo gutwara inkwano kwaro kuvuga yuko irembo abantu bashika nka 10 ufise umukobwa bashobora gusaba irembo bose mugabo wagukwera yaba ari umwe kuko abwita irembo ry'umurundi ryama ryuguruye yemwe kaze muri isanze kuko ntibabuze ico barisabira urumva basavye irembo rero naho boza ari 10 ntangorane abasaba irembo naho bari ijana ntangorane nta kosa ririmba mugabo wowe uzobabwira uti nkwesha abo ufise yego mwebwe mwasavye irembo mwaratevye abandi baraje mwe babaye batira bimfizi abandi baraje bari basavye irembo imbere yiwanyu canke inyuma yiwanyu umukobwa naramukwesheje n'ukuri baraza nta nkwano zanyu nakira yewe barakubwira bati twari twagusavye irembo rero twagomba tuzanywe n'ijambo mbere sirini twagomba kuzana inkwano ni wazigomwa uzodohe wa mukobwa wawe ati reka nimuze bwirirwe muratumwanya baramukanya barateba atu avuze ndayimvuka cyangwa avyaye gatatu wacu kwakwanya abandi barakwakwanya no kuvuga kusavye irembo bakakwemerera hari igihe bakwemera n'igihe bakwankera wasavye nta numwe bimirembo ni nkakujya ni nkuko umurumvika inyuma ngo ujya mukobwa ngo baramusavye irembo ukamenga ari irembo afise basaba irembo se w'umukobwa basaba irembo nyene irembo serugo ko bozoyinjiramwe ati irembo ni nyabagendwa muraza mwebwe muza mu gitondo muza bugariye tuzobugururira aho muzozira hose irembo ryanje ruguru aho ntibaprecise umwana bashaka oya ivyo hari hanyuma noneho muranzi byose biga erega haje abarundi barafise ukuntu bagendereza bakabaza bakabarikiza sibijuju umuranza hose yaba yamaze gushikana inkuru akavuga ingene vyagenze ati umukobwa wanyu haje arashimanya n'umuhungu wo kwanaka byose binga makuru baba yafise kaho rero bati umukobwa wacu ni kigwanirwa yagwanirwa na 5 wa gatandatu azomusimbana nta no guno wo kwanaka yaramushimye atarangwa na 4 na 5 uyu n'umukobwa umukobwa wacu nasanzwe yego ni muroro nkwere urumva wazanye inkwano rero bakazishima niyo baheza bakabwira baturazoza rero guterekegwa gusasigwa ibirago zijya manza ubita amadote bo n'ubuuyi zijya kera zari manza zo gusasira ibirago zo guterekera abakwe ari inka nziza batayigo babaye guteba batekaye nituyigo muraza niyindi cyangwa bati uwo mukobwa wacu ntakobwa inkimwe akobwa 5 akobwa 3 mwaravyumvikanye rero ivy'inkwano vyaraheze niho wagenda ugatwara umuryango wawe ati ngo tugende tuneganege saho twaneguwe ni muri ba mwana niho nasavye umugeni iyo vy'amajambo ngo twari ko turasenga ngo turigira umwaka mushasha ngo tubona irembo ryavyaye ngo tubona abantu bambaye neza ivyo nta vyabaho umugabo yarafata ijambo atabashitsi mubona ni ba mwana barankwereye inkwano turayumvikanako none bajyango mumfashe tubaterekere dusangire tuganire ijambo ryaba ari ryo gusa kuko kera umora numva bavuga ngo ubunye ngo amajambo yo kuko barayahevye ngo barayahinduye ngo basigaye numva biranyaruka kera baracisha mu kirundi kigoye bakakwankira bakanyomba ari ngo nsabisha nyomba ngo giriki nta kirundi kigoye ayo majambo yutwaye inkwano ega nawe wagerageza ntuziyimbwe
watwara nk'inkuti y'inka ni nziza heraba n'inka y'akagajo n'inka itegeye imbere iyi n'inka y'umugisha n'izikomoka ko n'abaramunyakirira inka kandi murahagarara mukansumba kandi si ivyo gusa nzobana ibikorwa by'umusavyi nzosenya nzovoma nzosobanya nzoragira nzokuka nzokubura ugaca bugufi usaba batoya ivyo vy'amajambo vuga make ongereza inkwano genda urondere inka genda urabe iyindi nka atari iyi y'umutoto atari ubu hanyuma kandi babe zibiri canke zitatu ukagenda hamukazogaro onye bikunaniye ugahebera abandi rega ubuze inkwano hariho n'abantu babura inkwano akabwira umuhungu wa muhungu urazuraba neza wiwe ko nk'umuswi w'imbata vyaranze umwe agenda agacikiza agatakaresa hane yashobora no gukoresha amayeri akazana ubu onyene yego okay tubandanye uzindi imanza z'abarundi ni nyinshi no ko batagomba kuzimara urumva rero nk'ivyo rero iyo umuntu yasabwe canke yasavye haca hakurikira ivyo kubaka ugwiwe gubatse haciye iminsi yubatse haragenda inzoga cyane cyane ku bukeye bwaho ubugeni bwaraye bubaye hariho inzoga bita inzoga yo gusohora inkinga ubuzwe numvije ukuntu bayita ngo inkanda ati ukanda nde wavunitse habaye eka bayita inzoga yo gusohora inkinga hari n'abayita ngo inzoga ya wakora bivanye n'uburere nko mu kumoso hoho kuri uwo munsi hari intambo ba mwana batambana yitwa cambu na cambu kuko kutuvuga ba mwana mu kumoso bavuga cambu intambo yitwa gwamuyeye n'imbyino ngo cambu na cambu nabone barayaga zina dutambe gwamuyeye batamba ihuruma abandi batamba ubudemera hari yanye za ntambo za hari iwabo igihambwe iyo ntambo rero abavyeyi yo byagenze neza baratamba bakanezerwa abo umukobwa ati twareze neza abo umuhungu ati twararonse inkwano kuko ayavuga ati urera nabi uvyara nabo gatukwa nabakwe irya ni jambo gikomeye cyane gikirundi urumva rero izo nzoga zo gusohora inkinga ubwa mbere hoho byaba ari nuko ari bya bintu basasa ku buriri uko uburiri baratandukanye n'igitara cyangwa kirambi umuntu yubatse ajyama ku buriri umuntu atarubaka ajyama ku kirambi genda urambarare hariya ntantu ugenda ukarambarara mugabo ku buriri rafise insiguro na hantu umuntu akiyashika ashobora kuharirira kubera aba ariko ahakorera ivyo atamenyereye ariko kazoheza haririmbira niho ijambo uburiri ryavuye kurira bivyara kuririmba hanyuma rero ivyo basasa ngaho onye nivyo bita inkinga n'inkinga zakingira ubwo buriri iyo rero umukobwa agiye umugabo we yamubereye umucance kuko umugabo wese si umucance umucance n'uwo guciye ince iyo rero ari uwo muhungu yamuciye ince baraheza bagasohora ivyo baba bashashe ngaho onye bati basohoye inkinga abantu bose babonye yuko uwo mukobwa yaje ari sugi na ya bimenyetso ntibirirwa aravuga amajambo umukenke uciye pfo na ruguru vyasigura yuko uwo muhungu atamubereye umucance ko uwo mukobwa ataje yaje atari umwigeme yaje atari umwigeme muri ico gihe mbega baca bagusubiza inyuma umugore baca bamusubiza ntibamusubiza barasa ukuntu abavyeyi baca bavugana bwa meza nkwano baca guca bazisubiza zose bakagereka ko nibindi bati tubabarire muratugumiriza kabanga ibara ryaratugwanya iwacu emwe biherera aha kwari gusaba imbabazi inzoga zikaziguma zitura inzoga amafu ibiseke bishigikiye kandi bishishiriye kugira ngo bace bugufi bamwe bari baje gusaba baciye bugufi ubu niwe uja guca bugufi iwabo bakana gukengera bagaheza bagapfukapfuka kugira ntibamugutere amabanga akaba amabanga mugabo y'imiryango erega kera mugenzi w'ikirundi si ivyo umuhungu n'umukobwa bahura kuri WhatsApp canke bahurira mu butambiro bagaca bagiye babwira abavyeyi ngo twasohoye invitation murategura ubanza ngo murabona hewe ngo itarike mwayibonye mwihende muzo batariho muri hewe bazoza kuri iyi data akakwereka ati bimeze uko ibyo nibara ku mutemere urumva ivyo imiryango niyo musanzwe n'ubumwe hagati y'imiryango na miryango yungu bumwe cyo tubakubaza mbega muri bande bo kwande twebwe turi umuryango n'uyu bo kwanaka wanaka inavyo vyatumerega wumvise
muri bisanira mwegeranye kugira ntihazovuka amacugane ntihazohavuke abana batameze neza mwabihagarika mutoya ego twosaba ni nkatari inka muntu iwanyu ntivyokunda nivyo dusaba nabageni bigahagarara urumva rero nakubwiye nyuma yo gusohora inkinga harazoba rero no gutwikurura gutwikurura n'urubanza inyuma yaho inabukwe yahaza umukazana yatanguye kubona ko nawe ivyo yarimye hageze ko yimbura akajya kara umuhungu bagashinga amashiga ati uramwigenza ko urabe umugikinuma ninumva avugije induri wanje hanyuma ndabashingira amashiga mugende muteke iwanyu ubona kabimwe mwarima cyatanguye kwera no kuvuga ko yabikora gute yamugikino umugabo niwe yagikino mu mugore canke n'imabu ni nabu nabwo ko wega umuhungu acubaka ugwiwe yaramara nk'umwaka atankono iri mu nzu yiwe ajya kwa inabukwe byose bibera kwa ina yaje kuryama gusa kuburi n'ahandi byose byabera kwa inabukwe mwe nabukwe aravuga ati reka uyu muntu azohava aja arasongora inzara harageze ko aja nawe ndabona ko yibungenze ejo afise abana azocumbira azogaburira kandi ivyo yarimye byatanguye kwera aramaze kugira igitiba ataragira ikigega reka je mu rugo gwe yumve nawe amabanga y'urugo nyamabanga naroye kugira ngo ivyo bibe wateze kurondera ugwitwazo rero bita gushinga amashiga hajya kwa bari nko gutata hagati y'umugabo n'umugore inebukwe kenshi ari mubarira ati uraraba ingene umwigenza ko umbwiye ko atoza isahani yaririyemwo mubwire yuko icara nabi ari ngahanye adasonera inabukwe umugore yihoreye ashaka kumugikinuma cyaka mukubita ikofe canke umugero utabaza cane batanguye turabona umugore atanguye guharira n'umugabo inabukwe ati mviraho muravize urugo rwanyu gera mu buherezi wanyu ntanduru zanyu nkene cyabiheze bacu bagenda yaca bashingira amashiga bakaja guteka iwabo mugabo nta nzoga zaza yo barabaherekeza bakabaha inzoga gushinga amashiga bakanabaremesha bati nimugire ubwoba ibinyoko nanyo kwanyu nivyo babayemwo na nyogosenge nivyo babayemwo nta na kimwe muzobaho kandi mucanwa muzorahura ngaha anyu mucanwa wa mbere turavumbika namwe muzorahurira abandi twese twatanguye uko hama bakaja baranaraba yuko utarumanga uko urugo rushasha bararukomeza bararuremesha kurumanga no kuvuga kurumanga ndavyumva baba bashatse wabuze imboga zo gukoza ubugari yego cane mvuze kurumanga no kuvuga ko ufise ibikwiye n'utuyoga bakakuzanira iyo aba bafise ibitoki abashitse urugo bahugemurira inzoga kubera bafise ibitungwa vyinshi babazi igitungwa bakagenda bakagucira bakaguha agashitwa kugira ngo umerewe neza abarundi bari abantu bitaho umuryango bakawukomeza bakawushigikira hama bakaja baraza bakaguhanura ukabona ko ufise abantu bakakuremesha inzoga gushinga amashiga ubona urubanza rwo gushinga amashiga barahamagara nabi wawe umukobwa bakaza bati ingo bashinze amashiga ubu nyine bazobazimana nimwaza kubaramuza ntimuzozimanywe iwacu niho kubacutsa cuka hanyuma rero abantu barakuze bazogira imanza nabo bazoja baragira imanza zabo abantu baramukanye batumira abandi kugezaho bazosohora ariko bashobora no gupfa ariko urumva ubuzima nabwo ingene ubuzima umuntu yavuka agakura agaca hama kitaba Imana hama rero urubanza rw'urupfu nibwo rubanza rwa mbere rwasonerwa mu migenzo y'abarundi umuntu apfuye ibintu byose byarahagarara kandi urumva n'ubunye niko bimeze none umuntu akugora rimwe azosubira kukugora azazokugoza uwo mwigorera ariko barahagarika no kurima no kugira ariko bungira ntibikira ahubona bambara neza ubunye bagiye kumazi bagiye guhamba abantu ari nabona nuba ngo tugiye kukiriyo igikiriyo nijambo yiswara kivuye mu kuriya no kurira none je murabona ari kicheko abantu baratwenga sikiriyo n'igiceko baratwenga none nikiyo abantu abarundi umuntu apfuye baravuza induru bararira kera ubu baritwengera baje gutera amakuru bafise amatelefone baguma bafyonda banyereza bugarara iziyugara n'iziyugurura twarabaye ibirira habiri nitukira abantu
abantu barimosha imishatsi yose umuntu apfuye bakiharangura baca bambara impuzu zicafuye muri ico kiringo cose bakasubira koga kandi n'ivyo carazira bakagira ivyo kurya bitagira umunyu bitagira icanga biti bijyaza gucazira coco zari nyama carazira inka ntibasubira kuzikama ni inyana zonka gusa inka ntizashoka barazivomera amazi muhira umunsi wo guca ku mazi ari nawo umunsi wo kuganduka kuko benshi bamabitiranya kumarirwa no kuganduka guca ku mazi no kuganduka byari bimwe ni bimwe kuko urumva umuntu yapfuye baramugandarira uje urumva iryo tsitso gande kubera abarundi bafata ko umuntu apfuye ari icyamugandaguye urupfu n'imfane birajana bati baramuroze bamuhaye ishano bamunukiye ihembe bamunukiye igitega ari rutenga ari rusenya amarembo ari muvumira henda ari nyamiyaga ibitega vyari kwinshi bafata ko bigenze kose uyu muntu ntapfuye uko bakanabara baje no kuraguza bakabaza ati mbega ninde yaduhekuye twiciwe niki ariko hariho n'abaca babikika mukiza bagateranya kuko ubuzima bw'umuntu ivyo ni twadusembwa ni twadutosi turi mu migenzo yacu imwe si ngombwa ngo umuntu wese apfuye haba hariho mugabo wiyumviye basi ukwiyumvira haba hari kimwishe nyene none ni haba hari indinganizo y'ibintu ubuzima bw'igihugu bwatunganijwe nabi amazi ntabe yarateguwe yaratosowe neza tukanywa amazi atameze neza umuntu akazokwicwa nayo mazi cyo twateye mu ntabire itameze neza iri mu burozi no bumara igatitura isi amagara y'ibitungwa n'abantu bitegwa hari kiguhekuye ari wo bibazwa ivyo byose urumva rero nico gituma umuntu apfuye baca bagandara bakiharangura n'inka zikabimenya nizikamwa iyo babonye abasho gutezurira inka ari inyana itashobora konka ngo imare amaberebere yose ari mu ngoma amata ari mu ngoma nako sa amaberebere hanyuma rero ico gihe barayitezurira mugabo bakama basesa ntibayashira ku muntu oya kirazira basubira kunywa amata ku munsi baganduka barangiza ikigandaro umva umuntu yapfuye baragandaye kubera hafise no kurima ntibasubira kurima kuko ivyo byose kera vyabera rimwe umuntu w'umugabo yubasugwe bamugandare iminsi itari munsi y'itanu kuduga basha nugira na 10 hama umugore ntiyarenga 5 umugore ntiyarenga 5 hanyuma kandi carazira nuko bazomarirwa kuzokora urubanza rwa nyuma urujya kuganduka bwa nyuma ariko novuga babita kumarirwa imbere yuko amezi 9 arangira mbere bafata umwaka biha umwaka kugira ngo nihaba hari umwana yavyaye ahandi baye baje kubivuga kuko utaje kubivuga muri ico kiringo aya nawe uwo mwana nawe bari muhitira yahitiye mu ndani yohitira umwaka wose atavutse ku mezi 9 yovuga ku mezi 10 waba kurabesha Okay. Bisigura yuko ico gihe cyose kwaba ari ukwitegura kuvuga ko abasokuru bacu bari barabipanze byose kugira ngo ntihagire umuntu azohava aza kugira ivyitwazo kuko ku munsi wanyu mu bita kuganduka wewe wambwiye ko kera ariko kwari guca ku mazi yego urumva baca kwera bamaze iminsi batoga batamesura badashora inka ukabara kajyo keza kuja koga ukorega nta madushe yari bwaze muhira abantu boga kumwonga baje kumwonga bakoga bakameswa na vya bishambara amazi imisi bambara n'inka zigashoka bahita guca ku munsi baciye ku mazi hama baca baza rero babana batari baherutse amata umwe wari warije bagaterera bakabaha amata gasubira kunywa amata inka zigasubira guturuka abantu bagasubira kurima ubuzima busanzwe bugasubira bukagaruka mu muryango umugiko wo kubaha amata nawo wava kuki bijya bavuga ngo gutanga amata ivyo byo kumarirwa ku munsi wo kumarirwa kubaha amata haba ku munsi wo guca ku mazi ari wo kuganduka haba no ku munsi wo kumarirwa abana barabaha amata no kuvuga ngo wabuze umuvyeyi ariko ntiwabuze umuryango imbwa iburase ntiburashebuja kuko umuntu agiye atunga inka n'imirima n'ibibondo bizotungwa n'iyo mirima bitungwe n'inka baraheza rero bakabaha amata kugira bamenyeshe yuko umuryango usigaye uzobabungabunga ega nta mwana nta hajyanye tubona ngo bana bo mwibarabara kera ivyo nivyabaho ubu n'ubujyajya bwate ibarabara riravyara baramaze ko niba baragira igore ryubakaye niba baragira igabo hama bakazovyara umwana wo mwibarabara ka umwana yacaba atungwa n'ibisanira mu muryango bakamutunga nta apfuye akiri muto
ntiyashobora gukura abamurera byose rero bwari ubutumwa muri ayo mata bwari ubutumwa bwa mbere ko inka zasubiye gukamwa ubuzima burabandanya bwasubiye kuba nk'uko bwari hanyuma kandi no kubwira umuryango yuko abo bana bategeze kuja bararonka amata niyaba se yapfuye cyangwa nyina yapfuye hariho umuryango wumve yuko usigaranye umutwaro wo gutunga abo bana. Baravuga rero ngo hariho ibindi migigo bagira kuri uyo munsi ugasanga hariho ngo banywera hanze n'abanywera mu nzu abagore ngo bategezwa kunywera mu nzu hanyuma ngo batarasohoka bakanywera hanze navyo byo bari ibyo canke ibikorwa nabi byose ntavyo bagikora neza hariho n'abatazi n'ivyo ari byo naho uzobona nk'abantu bamariwe bajya kumaja bavuga ngo bagize samuragwa kandi nyina akiriho umusanzu urugo ni babiri n'umugabo n'umugore iyo umugabo atahari umugore niwe atatunganye ivy'ubwo rugo hamaze kugenda samuragwa kenshi se aba yaramuvuze iyo yapfuye yabaye barandagiye akaba atatanze samuragwa haraheza rero hakaba bagatorana umuryango ukabagisha inama bagatora uzoba samuragwa hama kandi mu kunywa ivyo vy'amata uretse yuko hari abanywera mu nzu abatarasohoka banywera mu nzu namaze gusohoka bubatsi zabo banywera hanze mu rukurikirane abahungu batangura kunywa abakobwa bagakurikira mu nyuma naho umukobwa iyo bari imfura ntanywa amata imbere y'umuhungu musaza we ari ngaho ataranywa ko yabona igihugu c'abagabo ahubwo mwe mugabo umenga murabicuritse je ivyo naherutse ivyo nabonye bambwiye yuko umukobwa atarasohoka aja hanze ariko abamaze gusohoka bakaja indani oya suko ahubwo wabikubwiye ngiye vyagoye kandi yari umugabo canke yari umugore sindavyibuka babi mugana navyumvise bako barabivuga abariko barabivuga usanga abagabo rero bigora abagabo nuko bitegereza kugenda muri ico gihe none muradusiguriye ivy'imanza nibaza yuko nari kuhava ngo nshike ngo mu majambo nayavugwa ingene avugwa n'insiguro y'abafise mugabo ntitwobivamo ikibazo ca nyuma kuri urwo rubanza rw'urupfu nari mfise kubera iki bavuga yuko atawushobora gukora ubu rubanza rw'ineza nko gusohora nk'umukobwa ngo yubake canke agirene se bataramuganduka ko canke nyina navyo vyari bifise insiguro nyabaki insiguro ya mbere nuko naho haba kuganduka ivyo vyo guca ku mazi umubabaro wabukihari mu muryango ntiwaba urarema mu gihe rero umuryango utararema ngo baheraheze ibijyanye n'uwo muntu byose bive mu nzira bamenye n'ubucuti yoba yarunze n'abandi kumbure bwotuma haba intambamyi ibuza kubakana n'abana bariya none nk'ubu ntubona hariho abagabo bashinga icumu mu zindi ngo yarashinze icumu mu zindi ngo ugasanga yahavyaye umwana urumva yaba umuvyeyi w'uwo mwana none nk'abo muri uwo muryango boheza bakaza gusaba baba bavukanye uje gusaba uwo muvukana yoba ari ukoze ikizira byose barabirindira kugira ngo bwa mbere ho uyo muntu bamusezere neza hama n'ivyo bidadanuke bamenye neza yuko abo bantu baje gusaba atabusanira bafise bwohagarika urubanza nk'ubu kubw'iwanyu rero mubona imanza zo kubwawe nka Jean-Claude Karegwa ndenzako ubona nk'urubanza wari rukwiye kugumaho ijambo wovuga ku bijanye n'imanza kuko urumva ubu mwavuze ko haba imanza nyinshi hari izo ducurika hari izo ducurura hari izo dukora nabi canke neza mubona izogumaho ari izihe izavanyweho uvuga uti izogaruka n'izihe nizo twovanaho burundu zoba ari izihe nk'umurundi akunda karanga imanza zogumaho ni imanza zitegekanijwe n'imico n'imigenzo n'imigigwa vy'abarundi ndashobora kutazibuka zose mugabo izo no kubwira n'ubwo rubanza dushake duhere kubaka ko byose birashoboka umuntu yubatse ugwiwe kugeza kuri rwa rugendo ngana rugo arigo umuranzi ukamuha icuma
umusaza w'umuntu ukamuha icuma, nyina w'umuntu akaronka icuma, se w'umukobwa akaronka inkwano, abakwe bagaterekewe bagasasigwa ibirago, amajambo akavugwa, hama hakaba gushingira, umuntu agashingirwa, hama hakaba gusohora inkinga zigasohoka, hakaba gutwikurura, nyuma yo gutwikurura hakaba gushinga amashiga, hanyuma hakaba kuramukanya, hanyuma hakaba kwibaruka, umuntu bakamwibarutsa, bakazana indeshi, hanyuma imanza zijanye n'urupfu, umuntu agapfa bakamugandarira, bakamugandukako, bagaca ku mazi, bakamarigwa, hakaba kuramukanya, hakaba inzoga z'indamukanyo n'amajambo y'ukuramukanya, kubandwa, umuntu agategura urubanza rwo kubandwa, abantu bagenda bakabandwa bagatwara ingemu, bagasangira, bakabandwa, bakambaza Imana kugira ngo ibibazo biri mu kibano, biri mu muryango, biri mu gihugu bitorerwe umuti. Izindi manza novuga kugabiranira, umuntu aje kugabira inka nawe ukazomwokorera, ubwo rukaba urubanza. Mbega shurundi rubanza novuga n'uruwe kwatira, ibi byo kwatira mu gihe w'abarundi cyaba by'abashinga ntahe, ivyo bikaba no kwaturura, nagone rukaba urubanza umuntu yarahemutse ntigenze neza. Hanyuma imanza z'amatongo, abantu baburana batunganirizwa, abagabo bakaja hagati bakabanguranya, izo zose rukaba urubanza. Mugabo izindi zose zisigaye shobora kuba arizo nibagiye urambabarira, izo wumva ngo isabukuru y'amavuka, izo tutezo kuzamirira kure tukazirenza urugo. Izo wumva ngo ibatisimu, kandi yari ibatisimu umva je ndazi ko Yezu menga rose batisimu, nawe arigeze umva rubanza rwabaye ko batisimu yibaruma, hari inzoga zateretswe, hari n'izina yahinduye rego bizwa kwago, uwo baraca baguha ngo n'izina ry'ibatisimu riza ku izina ry'igishenzi. Igishenzi cyavuye muri senje, inguge mu gifaransa, waruri inguge ubaye umukisu cyangwa wakisu ntumbaze. Izo manza rero zibatisimu, izo zo gusangira rusangi rwa mbere ziri muri Eklezia Katolika, izo zo gukomezwa muri mutima mweranda, izo nizigende zibere hariya kwa patiri na pastori na shehe. Ivyo nibakoreye hari iwabo bareke kutuzanira n'imanza z'agahimbo, je ariko ndazita muri z'amanivese, n'imanza z'agahimbo mbere ku bwanje n'abazitunganye bari bakwiye kuja baracibwa amahadabu canke bakariha ikori, kuko hari urundi rubanza nibagiye mugenzi w'abarundi kubagira ijana. Iyo umuntu inka zamukundiye zikaba nyinshi, agira amararo menshi, aharuye agasaba inka ziwe zirashika ijana canke zirarenga, yarafata ikimasa kimwe mu bimasa atunze, mu nka atunze, akabagira abantu ababanye, akabanezereza, kuko nibo bamuha ubwatsi, nibo bamuha umuhora, bamuharagira inka zishotse zaci wabo zarona n'amazi y'abantu, kuko abantu banezerwe. Niho gushimira Imana ugahezagira inka zawe nk'ubwo gobandanya. N'ubunye umuntu yatunze akagira ubutunzi bw'inabo tuba bwavuye mu nka, nazo bari ingurube 1000 canke ubukwavu 500 canke 500, uje uratora ubukwavu buke ugaha abantu ukababagira, byose no kubagira ijana. Canke uje umuntu atunze avuga ati je ngomba guterekera abantu, ndabagaburire, ndabatekerere, nta kibimbona kirimo, byose no kubagira ijana. Murakoze. Mugabo ngaho nyeje nibaze yuko izo manza naho muri ko murazivuga gutyo onye hari ibitoba bigikunda, kuko nkino mu gisagara, tuvuga nkino mu gisagara ca Bujumbura, ntaba bana nabaye nabukwe kugira ngo bazobaha amashiga, bazobaha inkono. Hariho izo nyene mwagiye muravuga zijanye nuko byaba biri byo kwitongo kurupfu. Urabona nk'ubu dukora ubuzi butandukanye, ushobora kubukorera mu Rundi, hanyuma waburaso wogandara, hari igihe batoshobora kukwemera ko wogandara imisi 5 canke ingahe, ugasanga hari akazi kari kakurindiriye, naho byo ca bikorwa gute muri ico gihe? Ubajije ikibazo ciza cyane. Tutegeza kwiga kujana n'ibihe, mugabo naho tujana n'ibihe hariho ibyo tudashobora guhindura. Ibitegerezwa guhinduka tuteza kubihindura. Na je sinoja ko gusa hari ico ntakubari, jewe hari urubanza ntazokora, je sinzoshingira umukobwa wanje, nta mugabo ashingira umukobwa wiwe, nakubwiye uko ari nkuko wobugiye kubangurira igitungwa ku mfizi, kuko noba ariko ndabuza n'umuhungu wanje kumenya kuvuga ijambo. Jewe mugabo ni naba ubutunzi bwifashe neza, nzotegura inzoga, nshira ahantu ari muhira, ari kibanza natoye, mpamagara abagabo tungana nabo tusumbana gatoyi,
nababwiye nti umukobwa wanje bamushingiye tube turasoma turindira icegeranyo c'urubanza bo twatumye baje kuza kutubarira bagaca bagenda batuzana icegeranyo baje uko vyagenze tubabwiye tuti harakabagoye mwari kuvuga gutya akamwakibagira mwakora urundi rubanza akamuze mugahinyanyura mukagire neza mugabo tuko sinumva ico nofasha mbega umukobwa wanje kumuherekeza kuba kugwiwe vyo mwungurike cyaje vyo nyungurike ijambo deja uvuze yuko ryaca rivuga none utagiye rica rivugwa nawe gushingira n'ivyo urunganwe adafise musaza we uraba muri bene wabo kwa se wabo kwa inarume kwa inasenge umwe muri abo bangana ni wagenda tangwe n'umwimenyerezo ukuvuga ijambo twe uko urunganwe ruko rwarengana ari urundi runganwe ruri nyuma yacu turarenga nagwo rukarenguka ntiguheza ngo rumenye ngene ruvuga ijambo gihe tutaruhaye umwanya wo kwiga kuvuga iryo jambo niko bitegerezwa kugenda nivyo byose rumbariye byo mu gisagara ndabitahura cyane mbere ku bwanje nibi wumva vy'inkwano ega ni nkuko inkwano ubunye mu bihe tugezemwo abakora abakobwa biyikwa nibiyikwa mugabo ari batanga amafaranga kugira ngo umuhungu azoyazane atubwire iwacu ndabona ko atamahera ufise mugabo kugira ntitumara akira ya mahera ntuje kunywa imiliyoni ziri munsi ya 5 henda kongerereze nivyo bisambura vya wambara nzogura ari muzoza wambare ubegwe urubanza rurubahwa umurundi ku rubanza aratira impuzu kugira ngo ntimaramaze ntamaramaze umuryango impuzu barayitira kugira ngo urubanza rugende neza hama rero nivyo bindi vyo ariko gutwikurura ivyo hagarara byo bandanye nibo batavye ugomba kunyegeza uvuga uti vya bintu bazova bamenya ko vyabaye uku ntaco urumva nakubiye ko hariho n'ivyo gupfukapfuka vyaba ariko hari ibintu bitegerezwa kuba no kugandara ntaco bibuza mugabo twimosha imishatsi duharanga ico coco no kunya ibijyaza kumbe ivyo no kubikora n'ukuri kandi nitwara umwanya no kumara iminsi 5 utayi inyama kumara iminsi 5 utagira imishatsi aho ico vyogutwara kumara iminsi 5 uri bitagira umunyu hari ico woba ivyo byose ni sawa mugabo urumva kuca wimosha umushatsi ukazoca uhera zero navyo numva birenze mwebwe umushatsi mu agaciro kanini cyane ariko mumenye yuko umushatsi mugweza naho tuja kugura imishatsi ivuye muri Turikiya no muri Korea kejwe sana iyo umuntu yapfuye ajya benshi bazobona bariko baranagiza si n'umutwe ku mutwe ayikoreye imishatsi y'ikiziga n'umuntu yapfuye kandi byose imishatsi ataciba none je ko tamishatsi mfise kugira ngo izuba rirambabaza uko ryo kubabaza sico kimwe hajyanira amawiga amapera yikarazimvye niba ari umuntu apfuka aranazimvye ko ivyo twarutamena mugabo umugore mwiza mu migenzo y'ikirundi suwinze inzara zisize canke zirezire suwi imishatsi itsivye nk'ubugwegwe canke nk'ubuyonga eka suwi imishatsi y'abazungu kandi atari umuzungu umugore mwiza yorima imigenzo y'ikirundi ati umugore mwiza yorima nibwo bwiza bw'umugore ivyo vyose nawe urarara uwo mujya mbaye nk'eshima turashaza ntusumbirobe uratona ntusumba indosho ni icaruzo icaro cama gitonye nico cama kiriko kirahuza inkono n'isahani n'umuntu urumva irobe naryo ni ryiza nta numwe atagomba kuribegako ivyo rero vyose mugomba kwigira nk'abazungu ku ntoki ku minwa ku mitwe hari abo kumbure ariko kera barisiga gahama barisiga imbazi none wumva atari ibintu tutaja mu makanda yabo nuko tutaronka ivyo bitutu ngo tuze turaja kubirondera tutaronka ababitwigisha kugira tubikore nayo ubundi ntituri kure y'abanyokuru baje agahama ariyo haraho karoye imbazi haraho zaroye ndabizi turangiye ibisokozo vy'abarundi haraho vyaroye bitanagutera nayo nizo ngwara ivyo vy'ivyuma canke vyo plastike ni wogikora mu migano mu dusuga no mu bindi bintu gagikoresha ega ibituza gutera imbere ni vyinshi kuko ugira dutera imbere ngo zo kugaruka ku mico yacu niyo duba twabaraje tubikora nk'ivyo ngubu twobigarukira tukabikora amafaranga yose agura uraza nk'amafaranga amafaranga mpuza makungu bita amadovize uraza yasohoka agiye kugura ivyo bishatsi vyanyu n'intuze n'ivyo bizara vyanyu n'ivyo bintu vyanyu bitagira akamaro yoguma ngahanye akatugira akamaro mu bintu vyinshi no guca muzana industrie babita gute
inzu ihinguriro rero rihingura ivyo bintu hanyuma tukaza turashorera mwebwe canke nabo bandi abantu turabateye akamo Jean-Claude Karegwa arabateye akamo kugira ngo muzane iryo hinguriro rihingure ivyo bintu byose tuza kurondera hanze tubikurenga hanye ni wacu. Yego jewe utera ubureza arabwibanza ngo gukora umugambi wo kugarukana imiti y'ikirundi. Imiti yavura neza cane. Imiti myiza ikiza kugira ngo turabe ko sinzi haje abarundi baramaze kumugara ubabwiye ari nuzo waturabona tujya n'umurozi ayagomba kukuroga ubu niyo ndiko ndivugira ikirundi nkageze ukivuga nk'ikirundi acha bakwita umuvurati bakwita umupfumu bakwita umukinzi ukamenga umuntu mwiza no vuga ifaransa no vuga icongereza no vuga igiswahili no vuga ikiespanyol abarundi turagoye ariko nzotangura ngerageza ama nawe nuvuge ngo muragira ihinguriro mbewe ni worigira ega nawe sho kugira ihinguriro si abagabo bose nibizotujyama ko nawe ugira ihinguriro ry'ibisokozo imishatsi iyo mishatsi y'ikizungu kwanza ukayeba uko ndazi urafise imishatsi uko nk'ivyo wonyene uko mutabizi mbe urazi nk'imicafu ija muri ivyo bintu vy'imishatsi yiwe nuko naho urara uroza gute aho ugira ngo uyoze nawe utazanye brose metalike ngo unyukure ntibishobora ngorana murakoze cyane sinzi ko hari ijambo mwotubwira abakunzi bacu ku byo twari ko turaganira kugira ngo turangize hanyuma tubashimire nta mugabo buri jambo ko mu mpayija mwakoze kumpa ijambo hari abo muntu bavuga ngo mwakoze kumpa umwanya ngo ijambo ndarigendana sivyo ijambo nirivuzwe ijambo ritaravugwa ntiriba ari ijambo kiba ari ciyumviro ijambo rero ngomba gushikiriza nakamo ngomba gutera abarundi n'abarundi kazi abavandimwe abarundi bene mama abarundi bene wacu nitwaba koko tugomba gusangira ugupfa no gukira nuko twogaruka ku mico myiza ku migenzo myiza yamiranga abarundi nta terambere rizoshoboka tutagarukiye tutinanase ngo tugaruke muri yandinganizo muri ryateka nitekane muri kakaranga nakaranga mutima byaranze basokuru tumara imanza nk'abarundi tuvuga ijambo nk'abarundi imanza ataco zitwungura ataco ziza kudufasha imanza z'agahimbo nka zimwe nakubarira tuzamirire kure ahubwo tugarukane za manza nziza zitagikorwa nakubarira ubu n'abantu uzobona bakiramukanya hama bagatumira ababanyi bati nakayaje kuturamutsa ngo dusangire canke ngo uzomekeze kuramutsa naka aba hari yanye kure umuryango wasanze ndabakumbuye izi manza zose z'ikirundi tsuye tuzigarukire kuko ni nakaje kuguhura abantu bakayaga bagasangira nibaza ko ivyo bikwiye kuvuga menshi siko kuyamara twemere ko turi abarundi tubeho nk'abarundi kandi tuzirikane yuko igihugu cacu gishogena amazima yongo nitutaba amaso tuzoba dusanga tusigaye dufise igihugu kigizwe n'ubundi bwoko atari ubwoko bw'abarundi kuko ivyo turiko turagira vyinshi no munsi si ivy'abarundi tugarukira imico yacu tugarukira imigenzo yacu tugarukira imanza zacu murakoze cyane Tato mfise mpava nongerako kubera yuko nanje mba nicaye ngamba ndiko ndiga murabona ingene nicara nkanuma nkumviriza ndumviriza ndashira mu tubazo duke nkumviriza bakanyagira hanyuma bakanyigisha bakanantera n'inkuru nkitwengera namwe nibaza yuko kino kiganiro tuba twakoze kihora kibafasha cyane kubera muhora mubitwandikira mukabitubwira n'ubu ndizera neza yuko muhigiye ibintu byinshi kandi yuko akamu yabateye muzohava mukakumva hanyuma abahora batakira mukanya ivyo twari twarahevye byose byakogwa kera kandi byari bidufitiye akamaro tukabigaruka ko hamwe ivyo dukora nabi navyo tugakosora canke tukabaza iyo tutabizi niba rero namwe hari ico mwoshobora kuduterera mu byo tuba twavuze murashobora kudusigira commentaire ngaho munsi mukatubwira mukatuyagira canke mukatubwira n'ibindi bintu mwifuze ko umundi munsi tuzomuhamagara tukaganirako nkuko nyene mwama muri ko muradutuma nanje nzobagamburukira mukaba utaragira subscribe canke utaragira canke udapartage ibiganiro vyacu canke utadushikiriza ivyumviro vyawe ubikore eko turabashimiye cane rero
turabashimiye cyane Jean Claude Karegwa Ndenzako kuba mwasuye mukadutera iteka mukatugendera mukaduha umwanya wanyu tukaganira. Nawe ndabashimiye cyane ku mwanya y'iteka nagwe ko intango y'iteka yamara igicuga umuntu umutumiye nubwo yuko ari icuba wa mugomwe hamara masubira mu ngomwe no hanyuma nzoza kuko ibi tuvuze nibikeye muri byinshi twovuga ku manza z'abarundi. Murakoze cyane umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.